uyu munsi hariho amahirwe akomeye cyane yohindura ubuzima bw'umuntu abantu bariko barakinisha bakayarenza amaso. Nivyo birashobora kuba biterwa n'ukuntu atwitembagaza imbere agahora mu maso yacu kandi akaba yoroshe kuyagerako, bigatuma tuyasuzugura tukayafata nk'ibintu biraho ataco bimaze. Ariko ntaco, nimba wewe wumva ukeneye kugira akazoza keza ukabaho neza ataco wikanga, wari ukwiriye kumviriza ubishize ku mutima, nkakubwira kuri aya mahirwe tugiye kuganira muri iki kiganiro c'uyu munsi. Tutarabandanya, nimba uri mushasha hano, banza ufate amasegonda make ukore subscribe canke s'abone, unafyonde kuri ako gakengeri kugira tuzobe turi kumwe no mu bindi biganiro nk'ibi. Icambere, amahirwe yo kwiga ku buntu, ukiga ibyo ushaka byose kuri internet. Internet yabaye ahantu hahurira abantu bose, baba abanyeshure canke abaminuje bo kw'isi yose. Internet rero ni kimwe mu bikoresho bitangaje wokoresha ushaka kugira ibyo wiga canke wisigurira, kandi gishobora no kukugeza ku makuru yose ukenera. Internet irafasha mu guhuza abanyeshuri n'abigisha biciye mu ma-application atandukanye, igakuraho imbogamizi zose, ivyo udatahuye ukabirondera wibereye muhira. Internet irashobora gufata umunyeshuri ikamugira incabwenge ikomeye cyane n'abandi bubaha. Ubu biratandukanye na kera. Hari amatoni n'amatoni y'amasoko y'ibyo wokwifashisha imbere yawe. Ikintu ushaka, iyo ucanditse muri Google, ugafyonda hajyaho kurondera, impapuro amajana n'amajana zuzuyeko ivyandiko, amafoto, amavideo n'amalink, byose bijanye n'ivyo uri kurarondera, bihita byuzura kuri ekran canke screen yawe. Ibikomeye biberaha. Iyo ukeneye kuronka amakuru ku bintu bikomeye bikozwe muri ubu buryo, abantu bamwe na bamwe bibabera ibintu bikomeye gufata akanya ngo bazunguruke mu makuru menshi, bahitemo, barobanure, batoremo bya bindi by'ingirakamaro. We bikore kugira ugira itandukaniro rifise aho ryo kugeza. Naho abantu benshi batunze amatelefone, ntibigera bakoresha byibura amakuru menshi ashoboka aba kuri internet. Ahubwo abanyeshuri benshi biga ahantu haba internet y'ubuntu, bayikoresha mu kuraba amavideo, kuganira ku marezo sosio, abandi nabo bakikinira n'imikino ba kuri internet. Niko biri no ku bakozi bamwe na bamwe bakorera ahantu haba wifi y'ubuntu, hakuyikoresha bateza imbere ivyo bakora canke ivyo bateganya gukora. Kuri internet hari byinshi wohigira, mbere bisa nkaho internet yohindura n'ubuzima bwawe, ukava ku ntambwe imwe ukaja ku yindi. Iyo internet rero ronkera ubuntu, yikoreshe witeza imbere. Ica kabiri, abantu baba ku marezo sosio, social media. Izi za WhatsApp na za Facebook zaramenyekanye cyane. Abantu benshi bajyama bari kuri zo, bakongera bakazivyukirako, zihora mu biganza byabo. Facebook yahindutse akabati ko kubika amafoto, kandi uko niko abantu benshi bayikoresha. Mu minsi itari myinshi iheze, byagusaba kuba ukina amasinema canke ukaba umuririmbyi kugira ube umustar, abantu bakumenye nawe ugira ikigwi c'abantu bagufana. Ariko ubu siko bimeze. Kugera ku bantu benshi birashoboka kugerwako n'uwo ari we wese. Ariko ikibabaje nuko abantu batabona agaciro ko kuba ushobora gushikira abantu benshi. Uyu munsi abantu batari bake barakize baratunganirwa, baba ba star biciye muri za application wowe uhora urabaraba, hakugira nawe ico uzikorerako. Ica gatatu ari naco canyuma kuri uyu munsi, ni kwigisha ukoresheje technology. Ibivyo nta gushidikanya
hari ico bifasha mu bice byose bigize isi, cane cane mu bijanye n'uburezi. 93% by'abigisha bizera ko kwigishiriza ku kibaho bituma ishure ryose rishobora kwigira rimwe rikagira ico batahana. Nubwo biri uko, amashure menshi ntiyigeze amenya amahirwe atangwa na tekinoloji ngo ayavyazemwo inyungu. Akarorero simusiga ni amashuri adaharurika yugaye imiryango cane cane muri Afrika kuva ikiza ca coronavirus caziye, mu gihe ayandi mashure yo n'abigisha bayo ubu bibereye mu nyungu z'amahirwe atangwa na tekinoloji. Ubu bo barabandanya gutanga ubumenyi kandi haracariho byinshi byo gukora. Ibintu nk'ibi iyo bibaye, amashuri atamenyereye tekinoloji arafunga imiryango akibagirana. Amahirwe dufise nuko hari umwene gihugu ubu yamaze gukora ubwo buhinga bwo kwiga ukoresheje tekinoloji biciye muco yise school gear. Icambere, bigabanya akazi kabigisha, bikihutisha ibintu mu mutekano ntangere n'ibindi bijanye n'uburezi, byose bikagwa nk'ako kanya. Ikindi kandi urashobora gukoresha ubwo buhinga aho wowe uri hose ku isi ukoresheje telefone yawe. Iyo ni intambwe ikomeye. Ayo mahirwe abatwara amashuri atandukanye murabe ntabace mu myanya y'intoki. Vyari kuba bikomeye tubiguze mu mahanga, ariko noneho natwe twaravyikoreye iwacu Kumuhana. Nk'uko isi yo ibandanya kwiruka, biraboneka neza ko tekinoloji ari ikintu caje hano ku isi ngo tubane naco kandi kidateze kuhava. Abakiri bato rero twijukiriye tekinoloji na internet, tugira aho tuva naho tuja. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nitwa Gusenga Derike. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Imana iragukunda kandi natwe nuko.